ibigiye inama bigira imana gisha inama imana niyo nama yanje ibigiye inama bigira imana gisha inama imana niyo nama yanje ibigiye inama bigira imana ibigiye inama bigira imana Mimi, Shema, impamvu nabahamagaye ngaha niko nashaka kubasaba imbabazi ku byabaye byose. Shema, urukundo nagukunze rwankoresheje amakosa menshi kandi ndanayicuza. Mimi, naraguhemukiye bihagije ariko nanjye nerejewe byose nabiterwa n'urukundo. Gusa ikintu nkizi narabonye ko urukundo bataruhatiriza kandi ukuri kudahinduka ni uko Shema atigeze ankunda. Amahirwe wagize nje narayabutse, rero ndashaka kumenyesha ko ibintu byanyu nabivuyemo burundu. Ikindi narumvise yuko umuryango wanyu muri Amerika ugomba uzi kubashikira amakuru bwanyu. Nukuri muze mugira amahirwe mu bukwe bwanyu, urugo rwanyu ruzorangwamo amahoro. Mimi, ndazorasenga nanje ndi umwego wanje. Nera, urakoze kuba bigarukirije hagufi. Burya nanje si jewe, ni umutima w'urukundo. Aya niyo mahitamo yanje kandi urakoze kubiyubahirije bikagarukira hagufi. Nera, ndashimye cyane ko wigaruye. Ibanga rikomeye ry'ubuzima ni ugutahura ko rimwe na rimwe umugisha tutawirukako, ahubwo uza wiruka utugana. N'icyo gihe ntituba mu bihe twateguye, ahubwo twisanga mu byo twateguriwe. God bless you. Allô? Ni sawa. Nashaka kubaza ko y'amashurwe yaje kuyategura. Sawa. Genda umbwire umukobwa yitwa Mimi niwe yaje kuyatora. Biranda asanga yaje kubitunganya byose. Ok, merci. Karibu.
Wow, sheri karibu. Sheri, nukuri urakoze kuzira ku mwanya. Hama uyu munsi nukuri nta kintu kigaragara nza kubafasha. Kuko nanje ufite amakosa menshi. Na mutaximene wonye ngaho hanze. Hari taxi mbonye ngaho hanze. Nije namuhamagaye kugira aze kugerageza gufasha amakosa. Ikindi naco kuzine meme yarambiye kinakombe yo gufungura. Nabimurondereye ngo mashe ndabiguha twari babitegura. Nari kuza kubafasha kubitegura. Mugana nje nasindaje muri saro hari ibintu naratunganya. Ujya mukozi twarondeye aza guteka. Ndabizera aza kwitegura neza. Ushimushira. Ongere wishanje hamucuke nda muri ville uturaye amashuko baheje kuyatunganya. Wow. Biroroshe cyane ko barondeye mu taxi meza kufasha nuko uramvunya urugendo ko déplacement nizari kunyorohera amakosa nza kuyakora neza hanyuma ivyo nta kibazo mpanda bitwara kindi naco amasaha agiye tuze kugerageza vraiment dukoresha umwanya. Reka ndabikuzanira. Masheri reka reje ngende we turaza gusubira wibuke gukoresha umwanya gusa. Yego. Neza. Aje nibagiye kubwira. Birasaba ko witaho sivyo? Na cyane ko abantu giye muri abasirimu. Birasaba kugenda uri smart. Usa neza ukayangana. Sivyo? Witeho. Ikindi naco aje kamfre wa shema. Nisiko mukiwe nawe niwe nabwo wawe. Urakoze cyane ndaza kugerageza urazije ko atabireba. Kwanza kanda guherekeza ndagushikana ku taxi man. Sawa merci. Hi. Gusa twigirwa tubwihoze n'akandi mutamu yageze. Okay. Bazi kuguma urindira umuntu nazi. Halo? Nela, igikorwa nakikoze neza.
ariko amasaha ariko aragenda murabe mukoresha umwanya ko hari ibindi ngomba kujamo.
n'abafata amafoto yego gira reka duhari kwabona ibigiye inama bigira imana gisha inama imana niyo nama yanje ibigiye inama bigira imana gisha inama imana niyo nama yanje. gisha inama imana niyo nama yanje ibigiye inama bigira imana gisha inama imana niyo nama yanje ibigiye inama bigira imana ibigiye inama bigira imana.
Welcome home. Most welcome, my family. Wow, welcome home, my family. Majambo meza. Usabu kanje ndumva menga usa n'uwigoye. Ushaka kunyemerera tukagasangira. Welcome home, my family. Kwasa. Wabonye nana nero kwatira jewe. Umviriza, ivyo bagukoreye n'ibitohe. Ibigiye inama bigira imana, gisha inama imana niyo nama yanje. Ibigiye inama bigira imana, gisha inama imana niyo nama yanje. Ibigiye inama bigira imana.